Mwiriwe. Nitwa Iyubuntu Aruma nkaba mvuka mu ntara ya Mwaro komine Kayokwe nkaba nkora amata y'isoja, krokete, tofi. Amata y'isoja ni meza cane haba ku bana, ku bakuze no ku batama. Abana nk'abigeme b'abakobwa iyo bayihereza mu gihe c'imihango ntibaribwa cane. Abatama amakonyera igihe bayihereje bakiri bato ivy'amakonyera biba birangiye. Abamama n'abapapa bakunze gutorwa ikinure ca cholesterol. Amata y'isoja ni anti-cholesterol arabigabanura cane. Amata y'isoja adufitiye akamaro kanini, mvuze bike muri vyinshi atumarira mu buzima. Ni ukuvuga iyo wihereza amata y'isoja 100% uba ufise amahirwe yo kugira amagara meza kuko aranakinga na za diyabete, hasi mvuze kanseri yo mw'ibere ku badamu mu gihe bayihereje. Hariho n'abahora bashinga intati amata y'isoja bayitanguye kuyihereza baravyara neza n'ibindi. Hama nkaba nje ari wo mugambi nzanye. Ndabasaba aza kubona ino video muze kuntora mbe muhatsindira urya miliyoni kugira ngo dutezanye imbere, ntere imbere, ngire amagara meza n'abandi bagira amagara meza n'abihereza ayo ma produit, amata y'isoja, krokete, twese bitugirira akamaro. Ndabakunda cane, murakoze cane, ndazi ko muze kubikora, muze kuntora muri benshi, umwami abamezagirire.